nagomba mbaze mbega paeje irashobora kwinvestisa umuntu amafaranga mu madolari? Ikibazo mbaza mbega hoba hariho integuro yo gutunganya ibijanye n'ibyo kuvomera yose iraboneka yuko yitayeho, biraboneka yuko iyo migambi mu kubice hafi 60% ni migambi yari igamije gushigikira ugwaruka n'abakenyezi. Ikibazo c'amafaranga nagomba mbaze nyakubahwa aserukira paeje, mbega umugambi wanje ko wemewe ariko hakaba ikibazo c'amafaranga kuko umugambi wanje ico nagura no gikuye hanze muri Canada. Nagomba mbaze mbega paeje irashobora kwinvestisa umuntu amafaranga mu madolari? Murakoze cyane. Nitwa Ndayikeza Yves mva mu ntara ya Bubanza. Ikibazo cyanze nza kucerekeza kuri Professeur Serge. Ariko aratanga ibiharuro by'ukuntu tworonka umwimbu mu gihugu cyacu. Yavuze ubuce bushobora kugaburira turere tumwe tumwe. Aravuga nk'akarorero intara kama ya Imbo, aravuga Bugesera ku bijyanye n'ibyo kuvomera. Si iby'imbeshere, mu ntara y'Imbo ni intara y'imbuga, kandi mu gihe ibintu byatunganijwe neza turaronka umwimbu mwiza. Ariko hari ikibazo cyo kuvomera mu gihe habaye ihindagurika ry'ikirere, nk'igihe izuba ribaye ryinshi ibiba vyarimwe bica bihura n'ikibazo. Ikibazo mbaza mbega hoba hariho integuro yo gutunganya ibijanye n'ibyo kuvomera? Murakoze. Ikibazo mbajije ca mbere ni imigambi y'ugwaruka ihari iriko irashigikira ugwaruka kugira ngo rumenye neza kazoza kago, inkomezi ugwaruka rufise, ni n'ukuntu aboshobora gushigikira imbona kazoza Uburundi bufise biciye mu byumviro bidasanzwe bya n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi. Hari ibiharuro bimwe bimwe abakiri bato mwomenya, nko mu myaka 3 iheze hariho uwo ushaka kwegera neza yo bibaza le bureau d'études stratégiques de développement muri président de la République, kandi biba bifise ibiharuro vyegeranije buri mwaka. Ariko ivyo mfise kuri jewe biraboneka ko mu myaka 3 iheze hamaze gutunganywa hafi imigambi 2224. Muri iyo migambi yose iraboneka yuko yitayeho, biraboneka yuko iyo migambi mu kubice hafi 60% ni migambi yari igamije gushigikira ugwaruka n'abakenyezi. Ntanga karorero k'imigambi hafi 3. Umugambi watanguye mu bihumbi 2000 watangujwe mu bihumbi 2023 witwa projet de perfectionnement des femmes et des jeunes, n'umugambi w'ibanki ya Afrika, la Banque africaine de développement y'iterambere. N'umugambi ugamije gushigikira ugwaruka n'abakenyezi cyane cyane mu kubaha ubumenyi n'ubushobozi bwo gushobora kwihangira imigambi y'iterambere. Hari n'imigambi myinshi ihari y'abashigikira imigambi mu iterambere ry'u Burundi nka PNUD yabivuze, userukira PNUD ngaha mu Burundi yabivuze. Hari imigambi myinshi y'ugwaruka kandi igamije kubashigikira. Akarorero kandi rero nkuko babajije ni n'uyu mugambi ushigikira iki gikorwa ca Innovation Week, n'umugambi n'incurigira kane. Murumva rero aba jeune ntimwitinya. Hari n'uyundi umugambi wa leta y'u Burundi wo gushigikira amakoperative sangwe. Ujya mugambi wo gushigikira amakoperative sangwe ni umugambi munini cyane wagutse, kandi tubiravye ibiharuro dufise ushigikira ugwaruka ku bice
hafi 80%. 80% y'abantu bari mu makoperative ni ugwaruka, kuko ugwaruka nibwo rufise inguvu zo kugira amanama no kwihangira imigambi. Hanyuma iyindi migambi ihari ni harundi mugambi witwa le défi de l'employabilité des jeunes au Burundi. Uyo nawe n'umugambi ushigikiwe n'ubushikiranganji bwinshi, harimo ubushikiranganji bujejwe abakozi n'akazi. Hariho n'iyindi migambi myinshi ntodondagura muri ya migambi nakubwira y'ibihumbi 2224 imaze gutanguzwa muri iyi myaka 3. Sensibilisation rero canke gutanga inkuru sico gihambaye cyane. Nivyo hari ahantu nakoze ku rwego mpuzamakungu bavuga mu gifaransa ngo l'information c'est le pouvoir. Nivyo koko, ariko igihambaye nuko ugwaruka bwogerageza rukarondera ubumenyi burama. No kuvuga ngo ugwaruka ruve ku bintu byo gutera inkuru n'amarigara, ariko rugende koko ruje mu migwi y'iterambere nyakuri. Sinibagiye kubabwira yuko hariho abandi bashigikizi b'imigambi nka Union Européenne, n'abandi badasanzwe, la coopération belge, n'abandi Onifam, n'abandi hanyuma bashigikirwa canke bagakorerwa mu ngata n'amashirahamwe ajeje gushigika iterambere. Ndavuga amashirahamwe menshi ahari, za Capade, za Disco, n'izindi zishigikira cyane ugwaruka. Ndibuka meruka gusuzuma umugambi warugamije gufasha kurondera imikenyero yose ishoboka kugira ngo ugwaruka winjire muri filiere cafe. Ibuka abandi ndarangije akanyuma bari bansavye ko no girisho ndakavuze ko niki cerekeye ihindaguruka ry'ibihe mu imbo. Mbega hariho imigambi igamije gushigikira irigation canke kuvomera mu gihe imvura iba yataze. Yego cyane, iyo migambi iriho. Hariho za project ajeke, hariho imigambi iriko irashigikira kuvomera mu Kirundo, hariho imigambi irashigikira kuvomera mu Kumoso, cyane cyane mu madepression. Aha handi navuga y'amazone naho abahinga benshi bavuga yuko ubundi buri resilient, ariko hari amazone critiquement vulnérable. Ayo rero arafise ama projet yo kuvomera ashigikiwe cyane cyane na Banque Africaine de Développement, na Banque Mondiale, hanyuma na PNUD n'ayandi mashirahamwe menshi. Ndibuka hariho n'igishirahamwe ritoyi ryitwa ADIP riko ashigikira imigambi yo kuvomera bashigiki bakoresheje ubuhinga bwo kuvoma amazi y'imvura bakayabika mu binogo canke mu bibido kugira ngo bazoze baravomera igihe izuba ryabaye ndanse. Imigambi rero ni myinshi cyane, ahubwo muze kandi tunafashanye kuyubaka no kugira ama plan d'affaires. Tuza muri Innovation Week tuyerekane yuko ari ayakamaro, baduha amafinancement imiliyoni 100, imiliyoni 10, imiliyoni 50. Murakoze cyane. Hariho umutimbo yabajije ikibazo kijanye n'ukungene unashobora kuronka ingurane adafise mwe twavuga muri mu gifaransa ngo byitwa hypothèque. Ngira ngo twabivuze mu buryo bwihuse ntitwabitahuranye neza. Abandi ahubwo baratanguye igwabaje ikibazo nubwira ko yatevye. Banke bije yaje gukuraho izo ntambamyi zari zihari zo kubura ingwate. Ubu unye ugwaruka ruraja hamwe rugatunganya umugambi wago. Nkuko kuja hamwe niho bakura izo nguvu ziza gusubirira icitwa ingwate, bakagira ingwate y'urunani bahurikiye hamwe. Rero novuga nti mwaratevye, karibu cyane muje hamwe n'abandi mutunganye imigambi y'uburimyi. Si uburimyi gusa, turatunganya imigambi, turatanga ingurane mu burimyi no guhingura ibivuye mu burimyi nkuko bayivuze icyo twita chaîne de valeur. Tugatanga ingurane mu bijanye n'ubworozi no guhingura navyo bivuye mu bworozi. Turatanga ingurane mu bijanye n'ivy'amahoteli n'ingenzi, singi tubivuga mu Kirundi.
nuko nyene amahoteli n'ingenzi kumbure na by'abamukerarugendo turatanga ingurane mu bisata bijejwe kijanye no gukinga ibidukikije nkuko muza kubibona abatari bake baserutse kwerekana ibyo baranguye bafashijwe na BIJ ko barakora mu bijanye n'ivyo gukora ibintu byinshi bituma dukinga ibidukikije nko gukora nka bijya bintu dutwaramwo byasubiriye amashashe turatanga ingurane rero no mu gisata kijanye n'ubuhinga ubugenegene ibyo musanzwe mukora mwebwe abatimbo hari n'ibindi myuga mvabwenge bose turabashigikira turatanga kandi ingurane no mu gisata kijanye n'amagara y'abantu canke ko dutanga n'igisata mu byo ubworozi turata tugatanga n'ingurane mu magara y'ibitungwa n'ibindi rero novuga yuko ntuhave ugira iyo ntambamye niyo twaje gukuraho kaze muri BIJ mutunganye umugambi hama duheze tubashigikire ego hama kuwabajije ikibazo cyo kwerekana kuvuga ati BIJ ko iri hake kandi ikenewe hose nivyo BIJ ni banki yitiriwe gushikira imigambi y'ugwaruka ugwaruka rero dushigikira sugwaruka go mu ntara imwe canke mu karere kamwe dushigikira ugwaruka rw'igihugu cose aho rero bidusaba cyane yuko tugwegera mu buryo bushoboka nkaba ndabibutsa yuko nkuko bamwe byumvika karimbo gahagiza ivya BIJ ikora twuguruye imiryango itariki 6 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2021 urumva iminsi si myinshi cyane mu gihe muzi ingene bisaba kugira ngo wugurure ishami ariko uyu turavugana uyu munsi no kuremesha yuko ibikorwa ko birakorwa ubunyene ari byo kugurura amashami ashika 3 amashami ashika 3 kugira ngo twegereze cyo twokwita ibyo abagwaruka rukenera ayo ma service tubegereze gushoboka ariko nganda kubwire naho biruko byo turadufata umwanya ariko yabivuze wo muri PNID yuko hariho turi muri indi ntuzenya mu kindi kiringo usanga tuko twakora n'ubuhinga bwa none la digitalisation des services financiers nizo shobora cyane gushikiza abajene bose b'igihugu cyose kuko naho twiruka gute cyane uko badukeneye siko twongera ko kubashikira gusumba uko twakoresha ubundi buhinga kuko kubaka canke kurondera aho dukorera birafata umwana gatoya gusumba uko twoshira imbere ubundi buhinga ndakumenyesheje ko mu minsi mikeya cyane hugururwa ayandi mashami ya banki ariko kandi hambavu y'ivyo hari ubuhinga buko burashirwa mu ngiro uzotuma banki yegera ugwaruka rwose rwo mu Burundi kuko ku mutumba bazaba dukeneye kugira cyo twubaka rero agence ku mutumba ntivyo kwihuta gusumba uko abugwaruka dukeneye ku mutumba naho rero tuzokora rero ico bita iyo digitalisation kirigwa kugira ngo mu minsi mike yavuba muzobibona aho umujene azoba afite telefone yiwe azoshikira kuca keneye cyose mu banki y'ugwaruka murumva iyo nikibaye intambamye ko banki BIJ itari aha na hariya yanavuze ati kubera iki kumbure itari mu ahantu hari uburimyi cyane ariko nibaza ko nahone uravya hiri uyu munsi iri Bujumbura ngahiriho Bujumbura ndazi abantu dufise benshi bava mu Cibitoki dufise mu Cibitoki kandi bari mu burimyi vy'ukuri n'abari mu guhingura ive mu burimyi bari mu Cibitoki ko ibujumbura ahaci harabafasha mu kurindira ko tugira tubashikiriza mu hinga butandukanye banki yabo kandi urumva namaze kwivuga ibisata dushigikiramwo suburimyi gusa nkuko bayivuza abahinga batandukanye bitegeza kugenda ari ibintu bifatanye suburimyi gusa hakenewe vyinshi no kugira ubwo burimyi bukunde nuko habona amahinguriro numva ntitwofinansa kimwe ngo dusige ikindi twosanga ryaterambere tuko twarondera gushikako hagize ibirigo niko tudugiza hamwe ibisata bigenda biruzuzanya nkuko nayivuze hajya hejuru mvuga ibisata dusanzwe dushigikira sinzi ikindi kibazo mwakibajije numva isoko ijana muri page ngiyaza kubishura bari ngaha murakoze bandanye ino munsi bavuze ko ari edition ya 4 tubandanye n'izindi edition ndetse n'ahatari ngaha anye tubane duhiganwa mu mitumbi wacu mu ngo zacu duhiganwe imigambi y'iterambere
kugira ngo igihugu cacu dushike kumbona kazoza igihugu gitifashe mu 2024 n'igihugu giteye imbere mwaka wa 2060 murakoze.